Ndabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana bino biganiro dusanzwe dutambutsa kuri runo rubuga rwacu rwitwa Ntamvura Idahita TV. Tubipfurije amagara n'iterambere mu buzima bwanyu bwa misi yose. Mutiramanye na jewe Manirambona Janvier nkuko mubibona kandi nkuko muvyumva ku basanzwe bamaze kubimenyera ko mbure mwijwi n'abamaze kukurikirana bino biganiro dusanzwe tubashikiriza kuri bino rubuga rwacu. None rero ndafise ikintu nagomba ko tuganirako mu buzima bwa misi yose. Umuntu arifuza gutera imbere, nta muntu atifuza gutera imbere, nta muntu atifuza kuva novuga ngo mu bwiza aja mu bundi. Abandi mbere bakunda kuvuga ngo nta bwiza bubiri buhari, ngo tuzi ko hariho quartier bwiza imwe. Nibuka umuntu umwe igihe kimwe yigeze kwishura inyishu nk'iyo ngo ntawuva mu bwiza ngo aja mu bundi, ngo nta bundi bwiza buhari. Ariko mugabo kandi ntawo kwipfuza kwama hahandi. Umuntu wese aripfuza gutera imbere, aripfuza kuva akaja ahandi, aripfuza gutera intambwe. None rero turi mu ntango y'umwaka, uno munsi turi itariki 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Nizera yuko umuntu wese yipfuza gutera imbere, gutera intambwe, gutera aje imbere mu bikorwa vyiwe vya misi yose, mu migabo n'imigambi, vya bindi mutashoboye gushikako, vya bindi tutashoboye gushikako, twese turipfuza kubona vyakunze tugashika ku ntumbero y'ivyo twipfuza gushikako. Rero ikiganiro c'uno munsi novuga ngo nshaka kubashikiriza canke se ngomba ko tuganirako, ngomba ngo turabire hamwe ibintu bishika kuri ibintu umunani umuntu ashobora gukoresha bishobora kumufasha gutera imbere, bishobora kumufasha muri uno mwaka w'2025 no mu myaka izokurikira, kubera ibi bintu si ibintu biba experience, ibintu biba perime, si ibintu bitakaza igihe. Ni kuvuga igihe cyavyo ntikirengana. Iyo umuntu abikoresheje akabigira ubuzima bwiwe bwa misi yose, impera n'imperuka byanka byakunda aratera imbere. Rero nizera yuko ucugira amatsiko kumviriza no kumenya ibyo bintu umuntu abikoresheje bishobora kumuteza imbere, bishobora gutuma atera imbere, kubera twese twifuza gutera imbere. Rero ndazi neza yuko umuntu ahari hose ahora yumva ngo kumbure wogira gutya wotera imbere, wogira gutya woba umutunzi, wogira gutya woba umukire, wogira gutya byogenda gutya. Mbere kugishika naho hari gihe umuntu yumvira ngo hamwe no kwiba niho noba umukire, hamwe no kwiba niho noba umutunzi, hamwe no nyonyeza itunga ry'abandi, hamwe no gunga abandi niho notunga. Mbere hariho n'imvugo imwe usanga abantu bavuga ngo utiyivye ntutunga, utagunze ntutunga, ushobora gutungishwa n'utwo wirondereye. Ariko mugabo siko biri kubera ukurikiranye neza abakire bakomakomeye hirya no hino ku isi, uzosanga bino bintu barabikoresheje, bino bintu barabishira mu ngiro kandi birakunda, bibafasha, bibashoboza gutera imbere. Bino bintu rero 7 canke 8 ahubwo ngomba yuko tuvugana muri kino kiganiro cacu cuno munsi. Umuntu yokwibaza ati mbega none ikintu ca mbere ni iki? Ikintu ca mbere mu gihe abantu bokwibaza ngo kumbure ngo nogenda mu bapfumu, kumbure nogenda mu bafrimasoni, kumbure nogenda muri bina biriya, ariko ikintu ca mbere muri bino bintu 8 ndabazaniye bishobora gutuma utunga, bishobora gutuma utera imbere, bishobora gutuma utaguma hahandi, ibintu bishobora gutuma nawe ugira aho uvuye ukagira naho ugeze mu iterambere. Ikintu ca mbere ni ugukora cyane. Gukora cyane nico kintu ca mbere muri bino bintu 8 ndabazaniye ngomba kuganira ko namwe muri kino kiganiro cacu cuno munsi, mwebwe muri ko murakurikirana kino kiganiro cacu cuno munsi. Gukora cyane rero ni kimwe mu bintu biza imbere y'ibindi. Umuntu agikoresheje, agishize mu ngiro, agafata iyo kamenyero yo gukora cyane, gishobora gutuma gishobora gutuma atera imbere. Kuko bera iki twakuze twumva bavuga ngo kazoza kari mu maboko yanyu, kazoza kari mu minwe yanyu. Kandi iyo bavuze ngo kazoza kari mu minwe yanyu, bigomba kuvuga yuko kazoza kawe uzokaronka ari uko ukoze,
utazokaronka bipfuye kuza gutyoye. Iyo bavuze rero ngo kazoza kawe kari mu maboko yawe, bigomba kuvuga yuko kazoza kawe kazova mu bikorwa ukora. No muri za nyigisho novuga ngo z'iyobokamana duhora twumva yuko mu byo twigishwa mu mashengero dusengamwo, tuhora twigishwa yuko Imana ihezagira ibikorwa by'intoke zacu. Gukora cyane rero ni ikintu gihambaye cyane. Wewe wipfuza gutera imbere, wewe wipfuza gutunga, wewe wipfuza kugera kure, wewe wipfuza kuba umukire, gukora cyane ni ikintu gihambaye cyane cyo gufasha kugira gushika kure, gushika ku ntumbero wipfuza. Kubera mu bisanzwe ibyo twipfuza gushikako, ibyo twifuza mu buzima bwacu bwa misi yose, ntidukwiye kubaho twiteze yuko bizokoroka bivuye mu ijuru. Turazi abakunda gusoma ko muri za nkuru zo muri Bibiliya, ko kera mu Bisirayeli ngo baronse manu. Tuvuga rero ngo manu ngo yaje iva mu ijuru, yakorose iva mu ijuru. Ariko kazoza kawe na kazoza kiwanje ntibizokoroka bivuye mu kirere, ntibizokoroka bivuye nk'ahantu mengo naho hantu bihama bidukorokere ko gutya natwe hama duce ducakira, duce twakira ekaye. Kandi kazoza kajewe nawe uri kurakurikirana kino kiganiro, ni kazoza nk'aho mengo ni gihamana. Ngomba ngo wumve neza kugira ngo ushike kuri kazoza kawe keza, kugira ngo ushike kwiterambere rirama, kugira ngo uzobe nawe umukire nk'uwo wipfuza kuba, kugira ngo uzobe wa wundi wewe wipfuza kuba, bigusaba yuko ukora cyane. Ntibizoza nk'aho mengo ni hazare, ntibizoza nk'aho mengo ni gihamana, ntibizopfa kuza gutyo nyene ekaye habanamba. Gutunga, gukira, gutera imbere, gushika ku ntumbero z'ivyo wipfuza gushikako ntabwo ari sanganya, sisanganya, ntibipfa gukoroka gutyo nyene gusa ekaye habanamba. Mbere mu nyemerere ndababwire naho naje nsanzwe ndi novuga ngo mwiyobokamana, gusenga konyene ntiguhagije. Gusenga konyene amasengesho y'imisi 40, 50, 60, imisi 100 ntikotuma ugira ikintu ushitseko hamwe wosenga gusa mugabo udakora. Gusenga cyane konyine rero kudafadikanije n'ibikorwa, ugasenga naho wosenga amasengesho y'imisi 100 ariko utongeye ko ibikorwa, udashize ko ibikorwa, ibyo bintu ntaco vyomara. Novuga ngo nibure mw'isi y'abagwizatunga. Ururimi rwumvikana mw'isi y'abagwizatunga, ururimi abagwizatunga bumva, so gusenga cyane ahubwo no gukora cyane. Rero usenze mugabo udakora, ntiwavugira ngo byohava bigenda neza. Ariko mugabo usenze hanyuma kongera ugakora, bya bikorwa byawe by'intoke zawe byoheza bikavamwo iterambere wifuza kuronka, byoheza bikavamwo ibyo wewe ushaka gushika. Ko murazi yuko twakuze twumva ko mburengira ngo abakera bavuga ngo ushaka umubira abirakuya, ushaka umuce acika ijoro. Ibyo byose vyerekana ko umuntu akwiye guhaguruka, akwiye gukora, adakwiye kwicara, adakwiye kubindera amaboko, adakwiye kuba amaboko yaregarega, abona isuka akareganuka, ariko yabona isahani akaremarema yayahabanamba. Rero iki ni ikintu gihambaye cyane muri bino bintu 8 vyotuma iterambere wipfuza urishikako, vyotuma uba umutunzi muri uno mwaka. Hamwe wokora cyane ntube indera amaboko, ndizera neza yuko umwaka utazohera utabonye yuko hari hicushitseko. Hanyuma ikintu cya kabiri naco muri bino bintu tuko turavuga bishika 8 bishobora gutuma umuntu akira, bishobora gutuma umuntu atunga, bishobora gutuma umuntu ashika ku ntumbero z'ivyo yipfuza gushikako, nuko umuntu akwiye kugwiza ukwihangana. Kubera ko ukwiye kugwiza ukwihangana, nuko nta ujya katamugoye. Si kuvuga ngo uzobikora ngo bice bicamwe ubwo nyene. Hariho intambamyi, hari n'urugamba kugira ngo ushike ku iterambere rirama, kugira ngo ushike ku butunzi wipfuza, kugira ngo ushike ku byo wipfuza gushikako mu mbona kazoza yawe y'uyu mwaka no mu myaka izokurikira. Kumbure urazi ko umuntu ashobora kugira imbona kazoza y'imyaka myinshi akavuga ati uyu mugambi nzowushikako mu myaka ingana gutyaye.
rero bigusaba yuko wihangana ukaba ufise ukwihangana kuko ntawe ujya katamugoye bizokugora uzohura n'amageragezwa uhure n'ibikubabaza uhure n'uruhombo uhure n'abaguhemukira urime vyanke kumera canke bimere hanyuma imvura igwe bihoroke imivo ibitware imvovo ibitware rero ukaba wipfuza gutera imbere no gushika kure cane muri yambo n'akazoza yawe umenye yuko ukwihangana ari nkenerwa niwakora cane ukareka kubindera amaboko uze wongereko ukwihangana bizogufasha kugira ngo ushobore gushika kwiterambere ry'ibyo yipfuza gushika ikintu ca gatatu muri bya bintu 8 ndiko ndababwira muri kino kiganiro cacu cuno munsi nuko kugira ngo ushike kumbona kazoza yawe kugira ngo utere imbere kugira ngo ubumukire kugira ngo utunge uronke ibigutunga n'ibitunga abawe bigusaba kwitanga bigusaba hariho ikiguzi bisaba bigusaba sacrifice bigusaba ko wisacrifice bigusaba yuko ushiramwo effort bigusaba yuko mbere handi bava ngo akeza ngo karigura canke ngo akeza karahebegwa bigusaba yuko witanga ataco utanze ntaco uzoronka atanguvu atamutaho ushizemwo hatabayeho kwitanga ntaco uzoshikako nutafata ngo reka nitange ninige nemere ntubike umukanda kugira ngo nshike kuri kino kintu ntibizokunda kugira ngo utere imbere kugira ngo ubumukire kugira ngo ugire ikintu uronka jewe nanje kugira ngo niyi kamera ndiko ndakoresha nshobore kuyironka bikunze ndafata ibiganiro nkuko ndiko ndafata ibiganiro nanje naratubise umukanda ntiyari gukoroka ivuye mu ijuru kandi murazi yuko mpanda yikoresha kumbure ndababwira ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana narasenze kenshi ariko mugabo amasengesho yonyene ubwayo yonyene ntashobora guca bikora uko nyene nimba ntongeye ko gukora ngo nongere ko kwihanganira ibibazo mpura navyo muri kino gikorwa ca media wanashaka hanyuma ngo nongere ko rero kwitanga menye ntiyo bija hose kubera yuko hari ikintu nkeneye gushikako reka nitange reka ngirene reka nepargne reka nziganye reka habeho bimwe bimwe nihoza kugira ngo ndabiko cakene no gishika kubera ko kijya kintu ngomba gushikako bitoroshe kugishikako bisaba ko nitanga ntiziganye bisaba ko nongereza amasaha yo gukora bisaba yuko nkora ntaruhuka bisaba yuko naho naba numva yuko mfise agatiro aho gatiro ndakihoza uno munsi nkareka kuryama nkemera ngakora kugira ngo bikunde cakine ndagishike kurumva rero iki nico kintu ca gatatu kiri muri bino bintu 8 byo gufasha gutera imbere byo gufasha gutera intambwe byo gufasha gushika ku ntumbero y'ubuzima wifuza kugira byo gufasha kuba umukire byo gufasha kuba umutunzi kwitanga ukwiye kwitanga nibyo urakora ariko mugabo mbego gukora kwawe harimo kwitanga ubona wewe witanga utiziganya ubwo ntiwireserva ntukora gusa ucunganywa n'amasaha hari igihe umuntu agakora acunganywa n'amasaha gusa mugabo gasanga nta kwitanga kurimo ariko mugabo uri kugira ngo ugire ikintu ushitseko bisaba ko witanga utiziganya ugashiramwo inguvu zawe zose uko ushoboye ugakora uko ushoboye kose ukumva ko iyo bwije umenga urahombye kubera yuko hari ibyo wari gukora bitaza gukunda kubikora kubera ko buciye bwira nimbura umudandaza ukumva umenga amasaha 28 ni makeya umunsi uba mugufi warukwiye kuronka handi masaha yiyongera ko kugira ngo ubashe kudandaza menshi ashoboka ikintu ca kane kuko tugomba kuba duteba cyane ndarije tukifatiye hano kibarabara haza haraza abakiriya tukagenda tukabaha imiti murabona ko dukora akazi ko kudandaza imiti kandi hari izuba ntiworaba ngaha mu gisagara ca Bujumbura no munsi murabona ko nako yakariko karisuka yego hanyuma ikintu ca kane muri bino bintu 8 ndiko ndababwira yuko bizogufasha muri uno mwaka gutera imbere bizogufasha kuva aho wahora uri hatameze neza ukashika handi hantu heza ikintu ca kane ni icuko ukwiye kwizirikira kuri ico kintu wipfuza gushikako
iyo umuntu afise ikintu yipfuza gushikako, iyo umuntu afise imbonakazoza yipfuza gushikako, bisaba ko iyo mbonakazoza uyizirikirako, bisaba yuko wankira ikintu cose gishaka kugutandukanya na rya yerekwa ryawe. Nimba ugomba dufate nk'ubu, nimba ufise imbonakazoza yo kuba wipfuza kuzogera igihe ukagura indege, nimba wipfuza kuzohava wubaka ko muri inzu ya etage 10, mugabo ubu uyu ukaba ukiri mu mpangano, mu nzu y'impangano, kugira ngo uzobishikeko bisaba yuko wizirikira kuri ico kintu kiri muri iryo yerekwa ryawe, bisaba ko wizirikira kuri iyo mbonakazoza yawe yuko ugomba kuzokubaka inzu novuga ngo inzu igeretse incuro 10. Bisaba yuko rero utemera yuko hari ikintu na kimwe cyo gutandukanya n'iryo yerekwa, cyo gutandukanya n'iryo terambere ufise. Bisaba yuko rero ucizirikirako, kubera iki? Ibigomba kugutandukanya n'iyerekwa ufise, ibigomba kukubuza uwo mugambi ni byinshi, ibica intege, ibica inkokora ni byinshi. Harabaho uruhombo, harabaho ubukene. Twamaze kubivuga yuko bisaba ko umuntu yihangana, kubera iki? Harabaho uruhombo uko wabitegekanye ugasanga siko bibaye, urarimye uruzuba ruragizene urabihitanye, uraranguye ikarato y'ifana, wewe udandaza amafana, iramenetse, irakorotse, iramenetse, cyangwa ushize utudandazwa twawe ngaho oya, imbeba ziraje zirabitabagwe, ziravyononye. Urumva bigusaba kwihangana. Rero iruhande ya bya bindi bikugwanya ngo ntushike kuri ya ntumbero yawe, bisaba yuko rero nawe ivyo bintu bigomba kugukura kuri iyo ntumbero yawe ubihakanira, ukizirikira ku mbonakazoza yawe, ukizirikira kuri iyo ntumbero yawe, ukavuga ngo jewe hariya ndiko ndaja mbonayo inzu y'amagorofa 10, mbona inzu igeretse 10, nzoruka ndayubatse. Ukavuga ati iki kintu rero reka ndacizirikireko, hanyuma ndagiharanire, ndagikorere, ndakirondere. Ikintu cya gatanu muri bya bintu 8 turiko turavuga ni icuko ukwiye kongerako imico myiza, ingeso nziza, kwitwara neza. Ntukwiye kuba umuntu novuga ngo naho wowe ufise amafaranga mugabo ngo uce wongera kwingeso mbi, kwitwara nabi. Murabizi nk'akarorero nk'umuntu agize ingeso y'ubusambanyi, ingeso y'ubumaraya, naho yo bafise amahera angana iki, bwa bumaraya buramukwegera imikoshi, bwa bumaraya buramuhombesha, canke bya bintu novuga ngo byo gukina amakarata, urusimbi n'ibindi, naho ufise amahera angana iki umaze kuronka, umaze gushikako, kubera yuko hari izindi ngeso wongeyemo, kubera ko hari yindi mico mibi wongeyemo, kubera yuko utabaye umuntu w'inyankamugayo, biratuma habaho uruhombo rugusubiza inyuma no muri rya terambere bari kuraronka. Iyumvire nk'akarorero, urafise kumbure ama business akomeye menshi, uri kuratera imbere, ufise abakozi ukoresha, mugabo ugaca wongeramwo umutima mubi, ukabakoresha nabi, ukabafata nabi, ukabaturubika, novuga ngo ukabakorera ikibi. Ugasanga umukozi wawe yirigwa ari novuga ngo arahangayikishijwe n'ingene wewe umufata. Rero muri ico gihe birashobora gutuma na wa muntu gukorera n'umutima mubi, hanyuma nawe akavuga ati n'ubundi nkorera umuntu atanshimira, nkorera umuntu w'inkozi y'ikibi, nkorera umuntu atambabaye, rero nta mpamvu yo kugirane yo kumukorera neza. Ugasanga rero wewe nawe uciye ubihomberamwo ibintu nyene nk'ibyo. Ariko mugabo iyo wongeyemo imico myiza, iyo wongeyemo ingeso nziza, iyo ubaye umuntu yitwara neza, iyo ubaye umuntu abana neza n'abandi, abana amahoro n'abandi, biratuma iyo nyifato nziza ishishikara gutuma nawe uroranirwa. Ibi ni kubera iki? Ni kubera yuko bavuga ngo ico umuntu abiba nico yimbura. Nukuvuga iyo ufise ingeso mbi, iyo ufise imico mibi, iyo ufise inyifato mbi, ibyo bibi wewe ukora, ibyo bibi bikuvako, ibyo bibi bituruka kuri wewe, uba umeze nk'uri karabirungika muri environnement,
uba uriko urabirungika mu kirere c'iwawe, hanyuma ivyo biba uriko urabirungika mu kirere c'iwawe nawe nivyo wimburako, kuko ico umuntu akora kiramugarukako. Ukoze neza irakugarukako, ukoze n'inabi nayo irakugarukako. Kubw'iyo mpamvu rero umuntu yipfuza gutera imbere, umuntu yipfuza gutunga, umuntu yipfuza gushika kure cane, akwiye kugira imico myiza, akwiye kugira ingeso nziza, akwiye kugira inyifato nziza. Tuje ku ca gatandatu naco muri bino bintu umunani turiko turavuga, kivuga yuko umuntu akwiye kwigirira icizere, ukwiye kwigirira confiance, ukwiye kubaho wiyemera wumva yuko wifitiye icizere, kuko iyo ukoze ikintu ukagikora wumva umengo ntaco uzoshobora, wumva umengo nawe ntiwizera ko bikunda, ni ukuvuga ata confiance ufise, nawe ntukora ibintu ushize amanga, kandi ivyo bintu kubera ko ubikorana ubwoba no gukekeranya, utiyifitiye icizere, ntibicamwo, nturoranirwa, ntibigenda neza. Niba waba wifuza gutera imbere rero, niba waba wifuza gutunga, niba waba wifuza gucakira iterambere rihuye na ya mbona kazoza yawe, ukwiye kwigirira icizere, ukwiye kubaho wumva yuko wiyizera, wiyemera yuko wewe ubwawe ibyo uri kurakora ubizi, ubishoboye, bizokunda. Ibyo utazi navyo ukarondera ubumenyi bwavyo kugira ngo bimenye, uvyige, kubera umuntu agenda atabaza agasaza atamenye. Rero ukwiye kwigirira icizere, utifitiye confiance, utiyemeye nta numwe yokwemera, utiyifitiye icizere nta n'uwo kugirira icizere. Bisaba ko nawe ubwawe wumva ko wishingira intahe yuko ibyo bintu bizokunda, hanyuma ugaca ubikora utekanye kandi ukabikora ufise ukwizera. Ikintu c'indwi gikurikirwa n'ica nyuma co gufasha gutera imbere, co gufasha kuva mu buzima bubi ukaja mu buzima bwiza, co gufasha kugera kuyerekwa ryawe, kumbona kazoza yawe. Ico kintu ni icuko nawe ukwiye kumenya yuko hakenewe igihe. Ni ukuvuga ikintu c'indwi kivuga yuko ukwiye kumenya yuko ibyo uri kurarondera, itungo uri kurarondera, iterambere ugomba gushikako, uzorironka hisunzwe igihe. Bisaba igihe, ikintu cose kirafise igihe cacu, kandi ibintu ntivyerera inzara, vyerera igihe. Ni ukuvuga ntushobora kubikora uno munsi guca uvuga ngo ejo uzoca uvyuka usanga watunze, wabaye umukire. Ikaye haba namba, ikintu cose kibera igihe cacu, na cane cane iyo uri kurakora. Kuko nutakora nta gihe cacu kizokwigera kiba. Mugabo ko umuntu ariko arakora, hama hariho igihe co co kugirirwa neza, co gusarura, co kwimbura, co kuronka inyungu ivuye mu vyo ariko arakora. Ni ukuvuga rero n'ico kintu c'indwi c'uko vyerera igihe, biterera inzara, utegerezwa kwihangana mpaka igihe co kwera kikagera. Iyo uri kurakora biguma bitera bija imbere gushika igihe uzokwisanga wabigezeko, wabishitseko. Ica nyuma rero naco caye no kuba wanashaka ica mbere, mugabo twabigize n'ibigirankana. Kubera iki? Aha ntibivuga ngo ahanini ntituri mwiyobokamana. Muri kino kiganiro ntituri mwiyobokamana. Igituma tutakigize ica mbere rero, ico kintu ca nyuma ni ikintu twavuga ngo ni ikintu cyo kubaha Imana. Kubaha Imana no kuvuga kubahiriza ivy'Imana igomba, kudakora ibyaha, kudacumura, gusenga Imana, kuyihimbaza, kuririmba, ibintu nyene mwene ivyoye. Urumva rero igituma tutariko turavuga yuko kubaha Imana arico kiza imbere muri bino bintu umunani twavuze, ni kubera yuko ngaha ntituri mwiyobokamana. Muri kino kiganiro ntituri mwiyobokamana, naho kubaha Imana navyo bikenewe kandi byofasha umuntu gutera aje imbere, ariko kandi no mwiyobokamana n'ubundi ugiye usanga y'amajambo akubwira ngo Imana ihezagira ibikorwa by'intoke zawe. Rero igituma tutagihera ko kino nuko muri monde ya business, mwisi y'urudandazwa, mwisi yavuga ngo y'urucuruza cyangwa urucuruzwa sinzi, mwisi y'ubucuruza, kudandaza, y'ubudandaje, munyemereye mvuge gutyoyi. Kubaha Imana
hari abatubaha Imana wanashaka mugabo bafise iyi discipline yindi, runo rutonde, ino ndero yindi bagendera kuri uno murongo wundi, kandi baronse ibintu bakoze cyane, babosa bakora ijoro n'umurango, badafise umwanya wo kuryama, badafise umwanya wo gutakaza, bateye imbere, babaye abakire, mbere ubazana ivyo bintu vyo gusenga bakubona yuko umengo wewe uri kirofa, babona ko umengo nta bwenge ufise, kubera yuko ubwenge mwezina buzana ubukire, buzana ubutunzi, ni ugukora cyane, ni ukwidisiplina, ni ukwiha urutonde, ni ukumenya ico ukwiye gukora n'ico udakwiye gukora mpaka ugeze ku byo ugomba gushikako. Ariko mugabo twebwe kandi twemeza yuko Imana ibayemo naho bigenda neza. Niyo mpamvu rero iki naco ari kimwe mu bintu byo gufasha gutera imbere, iruhande yo gukora, iruhande yo kwihangana. Twabonye ko ikintu ca mbere ari uko umuntu akwiye gukora cyane. Gukora cyane nico kintu ca mbere twabonye muri bino bintu 8 byo gufasha gukira, gutera imbere, gutunga. Icya kabiri twabonye ko umuntu akwiye kwihangana, kubera hama hariho intambamyi ziza zikubuza gutera imbere. Icya gatatu twabonye ko umuntu akwiye kwitanga cyane, akitanga twiziganya. Icya kane nacyo twabonye yuko umuntu akwiye kwizirikira cyane kuri ico kintu agomba gushika, kuri iryo tunga no kuri iryo terambere agomba gushikako. Icya gatanu nacyo twabonye ko umuntu akwiye kugira imico myiza, kuko utagize imico myiza, utagize ingeso nziza, utagize inyifato nziza, bishobora kukononera na rya terambere wari kurashikako, kubera ibyo umuntu abiba muri environnement nibyo yimbura. Ibyo umuntu akora mu kibano, ibyo umuntu akora mu buzima bwe bwa misi yose, novuga ngo ingene isi itunganijwe biramugarukako. Isi n'ikirere biguha ibyo nawe ukora. Ubaye umuntu mubi, burya nawe wimbura ibintu bibi, ushikwa ko ni bibi, ugasanga ububi bwawe buragize buragukurikiye. Hanyuma icya gatandatu twabonye yuko umuntu akwiye kwigirira icizere, kwigirira confiance, ukumva yuko wizeye nawe ubwawe, wifitiye icizere yuko uzobishikako, uzobishobora. Ikindi nacyo twabonye yuko ari igihe, kubera ko vyerera igihe ntivyerera inzara. Ivyo umuntu ariko arakora, iterambere umuntu yifuza gushikako biratwara igihe, kugira ngo uzoshike kuri iryo terambere uri kurarondera. Nukore, ubandanye ukore, hanyuma igihe kikubikiye vyinshi, igihe kitubikiye vyinshi. Nitwaguma dukora, nitwaguma dusatira, abari bavuga ngo gusatira. Hanyuma ico dusozereyeko ni icuko umuntu yifuza gutera imbere akwiye kubaha Imana. Ibi bintu rero 8 muri uno mwaka w'ibihumbi 2025 ndakwipfurije kubigenderamwo, ndakwipfurije kubikora, kandi niwabikora bizohindura ubuzima bwawe. Ibi bintu 8 niwabikora bizohindura amateka y'ubuzima bwawe. Nuko rero n'aya majambo nayo numva rero twovugana muri kino kiganiro, naho butaha mu biganiro bisanzwe bitambutswa kuri runo rubuga rwa Ntambwe Idahita TV. Mushishikare kuyabonesha, abatari yabonesha mufyonde ngaho handitse sabone cyangwa subscribe, hanyuma mufyone no kunzogera kugira ngo ama notification ababwira ko ikiganiro kigiye ko muzohore muyaronka. Hanyuma dushishikare kuryoherwa no kubana namwe mu biganiro dusanzwe tubashikiriza. Community dushikiriza bino biganiro ishishikare ikure yaguke. Murakoze n'agahwane.